uyu mama mubona ngaha ndamukunda cyane yarambaye hafi yaranyigishije ni mama mtafutaji Amen. Banda gushimiye ndashimiye Imana nje narumuhereze ninjye nsigaye ntari bwaronke diplome ako ndashimiye Imana naje yuko ngabe nisaidiye ubu nanjye kujana abantu bwose nta mundi muntu ngo mashimire abisari mume wangu vema Mzee baba. Mashimire mugomera amasho mugabo Oyo. Ona. Hariho benshi babereye ikigeragezo, hariho benshi twahuye na korona, twahuye n'ibintu byinshi. Ariko je ni umwaka Imana yamezagiriyemo, yamaye ibintu bitatu icarimwe. Amen. Yamaye umugabo, nyuma kwitwa umubyeyi, nyuma no kuronka urupapuro rw'umutsindo. Umwaka wa nyuma niwe yanyigishije urashobora kugira mariage ukiri mu mastresi ya mariage ariko umugabo akavuga ati no ibyo ugira byose ndafite umwanya wo kukwigisha akambwira ati zana amakaye yiga yarutse je nyene ronke diplome nyene ko maramara iga ngaha muri jiri hagarara hajyanye je nije shaka ndakubwira aka imani bahezagiye Isaac TV. Oh. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. God's your virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly Nashaka kwanashimira abantu bose bari ngaha uteka mwane gushika ngahanye Hakuna mtu. ko hariyo benshi nahaye ubutumire ako batashobora gushika ngaha ariko kuba umuntu yahevye akazi kiwe agaheba aho yari kuruhuka cyangwa agaheba aho yari kuja ahandi hantu akaza mu rubanza rwanje n'iteka rikibajije mwese nagomba ndabakomera amashi mwakoze gushika ngaha hama nagomba ashimira Imana kwanza icya mbere kuba yanshikanye kuri uno munsi nkiri muzima hama no kuba nanje nashoboye kwitwa mu badipolome nk'abandi batabizi nahora niga kuri ambasade y'abakongomani nahora niga gestion commerciale hama ikindi nacyo nagomba ashimire ababyeyi banje cyane cyane mama wanje papa wanje n'abampaye amahera ya taxi vero n'abampaye akabike abashoboye kugira icyo bamfashije jewe jojo kugira nize ishuri kuko weze ishuri si ikintu cyoroshye cyane hari ahantu hagera ukavuga ati jewe nguvu ziracitse ngoma ndabiheba ariko narakazanye mu mvura ku zuba ndavuga ati ifo nanjye nitwe basinze umudipolome mu Rwanda ndashimiye Imana yashoboye kunshoboza kuri uno munsi nkaba nanjye nashoboye kwitwa umudipolome kandi ndashimiye abantu bose bamfashije urubanza ndashimiye abatetse ndashimiye abagiye mu byo kunywa ndashimiye abatanze ndashimiye timu ihuriro ndashimiye ababanyi ndashimiye abagenzi ndashimiye abo muri famiye ndashimiye Chris cyane cyane mu nkomera amashi yakoze ibintu naka kapinye ndiko ndanywa niwe yakanzaniye muri rusange ndabashimiye vraiment nibahezagire abagize ico bakora ku rubanza rwanje banerereye mungo wapatiye hela mingi kabisa ikindi naco mama wanje watamuzi nahagarara
mama Jojo, mama Regine. Uyu mama mubona ngaha. Oya nivyo reka ibiri muri yo bisohoke nayo basavye nubona ino leta siwe sivyo none Ndakunda cyane. Yarambaye hafi, yaranyigishije. Ni mama mtafutaji. Amen. Banda gushimye. Nta kintu mfise nomuha ariko afise agakato gato. Na papa wanje nahagarare ngaha. Naco mfise nobaha abavyeyi bawe. Milan. Abantu ndabakunda cyane bashe barambaye hafi. Naco mfise nobaha ariko nami mwedo ujasiri mtoto wangu niwasomeshe. Ndashimiye Imana nje narumwereze nijya nsigaye ntari bwaronke diplome ako ndashimiye Imana naje yuko ngabinisaidiye ubu nanjye kujana abantu mbwe na mundi muntu ngoma nshimire Amisa ari mume wangu vema. Mzee baba. Mbashimire mugomera amasho mugabo wawe. Ona. Hariho benshi babereye ikigeragezo, hariho benshi twahuye na korona, twahuye n'ibintu byinshi. Ariko je ni umwaka Imana yamezagiriyemo, yamaye ibintu bitatu icyarimwe. Amen. Yamaye umugabo, kwitwa umubyeyi, nyuma no kuronka urupapuro rw'umutsinzi. Umwaka wa nyuma niwe yanyigishije urashobora kugira mariage ukiri mu stress ya mariage ariko umugabo akavuga ati no ibyo gira byose ndafise umwanya wo kukwigisha akambwira ati zana amakaye iga yarutse je nyene ronke diplome nyene ko maramara iga ngaha muri jiri hagarara hajyanye je nije shaka ndakugira aka imani baheza gihera Merci beaucoup. Reka tumuha amaji. Tumuha amaji kandi ubwira kandi. Nukuri ndibaza twamenye icyadukoranije hano. Ni urubanza rwa diplome nabimenye. Nimba batwicaritse hano baduhaye icyicaro bimeze neza, baduhaye ibyo dufungwa n'ibyo tunywa no kuri iri teka natwe dutangire. Yavuze ngo niteka twamuteye ariko natwe yaduteye iteka. Kuko amaze kuza agatumira umuntu no kubera aba kwiyumvira, donc abashaka yuko woza mu rubanza rwiwe. Kuko bisa abagenzi benshi, uwo abagenzi yo bafise Jojo cyangwa umugabo wiwe bari kuzo hajya hose hari inyuma twagira amatante katwa benshi. Ariko nimba koko turi hano twebwe nuko twakwiteka. Natwe Jojo turagushimiye cyane gose kuko wateteka abavyeyi bawe, uteteka umugabo wawe, uteteka Ibiro TV, uteteka inshuti n'abagenzi, uteteka umuryango wose. Turagushimiye. Ariko icyo cyo nsaba kimwe nsaba Josepha uzobandana nibigarukira hano ushaka iminsi iri imbere imyaka iri imbere zo kumve ko wasubiye kandi kwishuri kandi turasabye n'umugabo dusaba n'umugabo wawe n'ukuri nkuko yamye abikora
nk'uko yaguteye iryo teka azobigufashemo kuko hari abadamu benshi bamaze kurongorwa hari abandi biga kubera barongorwa hari n'abandi bavuga ati bo je ndahejeje sindaheza amaze kurongorwa acahagarika amashuri ariko warabanganije Imana ishimwe. Hanyuma icyo twosaba ni uko tuduza twese ibirahuri tukajerekeza kwa Jojo tumubwira ati félicitations sibyo none félicitations madame Jojo félicitations umufasha wawe Amis Ngabo félicitations ababyeyi kuko ababyeyi barakoze akazi sibuke ababyeyi barakoze akazi kuko nibaza Jojo n'umuntu kumbure yarajyamira cyane ariko baramubyura genda kushuri ntabyo nzi mugabo abakobwa kenshi mu rugo n'abantu bakunda kuryama cyane kandi n'umwaka wari umwaka mwiza nuko hari umwaka bavuze ati umwaka wabaye mu bintu bitandukanye corona abantu baja mu bibazo bitandukanye lakini umwaka n'umwaka watewe iteka cyane ya mbere uragira mariage umwaka uronsemo diplome umwaka kandi twabonye kado na kado yamuhaye umugabo wiwe nawe mwabonye arayifise kado nabyo mwabonye Imana imuhezagire cyane gose nuko rero reka tubandanye ibirori abifuza uno munsi ubu rero duhaye kazi abifuza kumuha amakado ko ariyo abandi bavuga ati twazivunaguye wahize mukabahasha abandi bashaka kuza bakamusoma bakifotozanya nawe abandi bagashaka icyo bashikiriza nk'ijambo kuri muhaye kaze mu mwanya wanyu murakoze tugira amahoro Frank tugira amahoro Kristo tugira amahoro yewe ntaganze Kristo tugira amahoro Kristo yego nk'uko mubyumvise mpagurutse ku ruhande rw'ababyeyi nukuri mbanje gushima Imana yakoze ibi bintu gushika ku isaha n'uyu munota turanezerewe cyane muri ubu rugo rw'ibintu byacu witeka baduteye byinshi byavuzwe ariko hariho ijambo twebwe ababyeyi twagomba kugira ngo dushikirize nukuri tubanze gushimira Imana mushobora byose yakoze ibi bintu gushika ku isaha igategura n'urubanza kugira ngo turinde rushika no ngaho hajya ikintu citwa urupapuro rw'umutsindo ku mwana si ikintu coroshe cyane urahera muri gardienne birazimba ukaja muri primaire ukazimba muri secondaire ho nta muntu ushobora no kubivuga waba uyafise utayafise hari igihe ushobora gusanga umwana bamwirukanye ugasanga hari undi muvyeyi ari ruhande muri ako kanya akavuga ati subira kw'ishure turaza kuregirariza ahatahira maze gushimira abantu bose bakoze ico gikorwa umuntu wese yakebuye Jojo ati byari byose bikura finata ngaha aja kw'ishure wiga Jojo mu bisanzwe yari umwana akunda kuryamira nko yabivuze ariko kubera ko twamuba hafi twaja ku kazi twagira gute n'abandi basaza biwe bagomba bamubwira ati kw'ishure Jojo arateba arabikunda cyane ariko muri gardienne yari umwana avyuka kare cyane yari akunda kubyura abandi bana ugasanga bariko baravyuka bagenda kw'ishure rero n'ivyo byose tugashima ndiho kubera ko yakoreye mu bantu benshi cyane kuko umwana asumwe umwana n'uw'igihugu byaragiye biracumbagira biragenda biravyuka biragira gute mugabo araronse intsinzi gushika uyu munsi ndabasavye mu mpera Imana icubahiro ko yavuze ati byarebe byose nashimiye abavyeyi gushimira mu kibondo gushimira abavyeyi natwe tugiye félicitations ariko ntubereze ngaho kuko fasha wawe uzomujyamana ubu murafinara urupapuro rurarufise mugabo akavuga ati jewe ntamuwa uzoryamana ibikorwa urabizi rero jewe harageze ahantu usanga nisanze muri mariage sanze harimo n'ibindi bintu kumva byateza kugenda gutyo kandi urabafashemo neza ko wagize mariage kongera ukiri ukaborose diplome félicitations ahubwo kongera bakombera umuheza kabisa ahandi bari kwishinga ibintu mbonye ngaha ubushatsa n'ibindi nyene ukavuga ati ndahejeje ko nasumuka bose urabona ko ushize kwindi ntambwe kandi iyo ntambwe ni intambwe iza cyane ahubwo rero ubu turabifye
turari n'akantu tugize gusa hasigaye rero ko wewe witunganya neza amaserivisi na projet urazi yuko Isaac TV.